yagiye kumenya Yakobo yagiye kumenya ko bamuhaye Leya kuko birivuga ngo Leya yari umukobwa mubi atarabitse w'imiratsi yabimenye yuko yararanye Leya mu gicugu bisigura iki yagiye kumenya ko bamuhaye utariwo imbeho iheze abonye imbeho ari ukwiheze umva Claude Saga niho yakakukanye ko tuganira PJ Classic bamumuzaniye saa 5 bari babana mu rupango taye we yarazi umutwe we yarazi tunurukiramende canke ni trapeze mugabo ntiyashize umutima kukuraba ko afise iminori we yashize umutima muri Afrika yego acamenya yuko ari Rakeri mu gatondo bisigura ikirero ujya mwanya we nabayibereye mu gacupa rero abakizwa bobo umwanya wo guteramira mu kabare ntawo bafise ashika 6h top agacabwira umugore tuwatesa gaceri toya n'ingari ya dudu na nyama ya manzu rindira kakano agacambwira ati arura tujye ntibaburi voka hejuru nijage y'ubuye rero bahejeje bateramira muri Afrika ye umwanya wo kuduza primus we naduza ukuguru alo sawa Yes niko iyi ni Samirizi PJ Classic FM ijwe muva maracari rya Edison ndayahoze ndacyari kumwe na Claude Saga nkuko bisanzwe aka Claude Saga Vumbi Claude Saga Plage ubona ko twakiriye abatipu uyu munsi badasanzwe my brother gusa jengira mu isura zabo gusa natanguye gutwenga bataravuga ari umutipe burya niho fara amenye ko twenza uza kwemenya mutanguye kuvugana hawe baza ko arinde urabona iginyo giyo none yes nuko kano kanya muri studio za PJ Classic FM turi kumwe na Mutima Lo Comedie ndetse na Ile-de-France Lo Comedie bose kano kanya bari kubikora neza hano ku butaka bw'u Burundi ubona ko nariko mvuga ko Mutima aherutse gukora ibidasanzwe kubona afishe zibiri mu mwaka umwe edition ya mbere edition ya kabiri zigaruka ku kintu kimwe twenga na Mutima kandi aho sinasiginye umuntu mugabo ndikwiyumvira ikintu yabonye muno mugabo bisigura ko urugendo barimwo harimwo ubumwe ariko hari ikintu yashikirije turi kuri Ingo muri edition ya mbere ati ndakunda bakuru banje kuko hari ivyo nabigiye ko haruhande yuko hari ivyo nabigiye ko hari n'ivyo bari kumfasha bakambwira ati petit frère cyangwa habimeze uko ibintu bikagenda neza yes sir edition ya mbere vraiment yagize réussite dasanzwe nari muri kijya kibanza Mutima uko yinjiye narakubonye yinjiye areruwe man Mutipe yinjiye nk'umwami wa kera bagiye bamuririye hanyuma cyise kuri stage haba kavuyo muri Ingo birakomera ariko muri rusangi kiba kiryoshe nuko aba baje kurondera umunezero bataha bagutahanye ibintu bigaheza bikabandanya bigenda neza ni Mutima Lo Comedie byatanguye nko gufyana no kino gihe byamubanya akazi aho bukera nimwabona ahawe invitation yo kuja gutwenza president w'Umuzaburayi nimuze mutangare birarondegwa man kandi iyo bikoze bigakoreka ejo canke hirya yejo nta gitangaza cyuko tuzomubona handi hantu nkuko ariko arabikora ubwo ico dukora ni giki no gutangura kwakira nde hajya twakira umusango wa hano kinama umvaga twenga umviriza siramo twumve ibintu ni vyoroshe Ile-de-France umeze neza ndasunikisha ibabi ngo asunikisha ibabi
hajya uvuze ko usunikisha babintu kuvuga iki bantu kwenge ngo ubuzima kuko ukoresheje igiti woca wiruka igiti kirapushinga sana sako usunikisha babiri pole nta guhinda ziteme niza amazimisi akoresha ngaha hajya ni kuri niwe vajya aha mu mugongo inyuma gatoya ibintu bigaheza bikabananya bigenda neza mutima lokoto nuzeri defense lo comédien tanga uramutse bariko baradukurikira hanyuma unabagire n'akantu kugira ngo batangure gutwenga tutaratangura ikiganiro neza ndaramukije abakunzi bose ba PJ Classic ndaramukije abo bose bakunda comedy ndundi kubera ko ni ari bakunda inzungu hajya hari n'abakunda inzungu batumva bavuga ati dushaka kumva izo muntu zizo muri Europe ariko akavuga ati dushaka izo muri Amerika kandi izo zose ngoro zibashikanamo byose birashoboka gato hano iwacu mbere ko twerekeza mu y'inzungu hano iwacu gusa ko ibintu byose ni comique inzungu ati la vie ni blague ivyo bayemo ni blague byari urabona ko inyama zari zanse kabisa twaciye kurya akabenzi probleme rero navuga ati vuba turajya agati yayi aje se kwemera agati yayi kuko ni muvyara w'akabenzi ariko kurya agasikaniya umva ko bitoroshe ivuze ko akabenzi haruhande ya benzi harabaho TI haruhande ya TI harabaho na scania urumva ko bitoroshe ariko iyo bija hose we n'akabenzi ukijya nta n'agati yayo ukijya kubera iki ni dipine apana dipine adipine bana n'ubuzima amaratrapage nuko nibuka mu gatondo tuganira gato umugabo ibintu ari karagira ngomba nkubite bizumiko ubyo navyo nivyaba ntacyo bitwaye biraza kugenda neza mikoro yitwaye amabizu 30 uwo muhiranza kumuhangaye hagira ijambo ry'Imana weje kugigisha abana nari bigishije wa muntu aka ibintu wiyaraje gairi defense byo kujya imbere y'ishengero narisingi hanyuma ugatangura kubwira ubutumwa bariko barakumviriza bava muri rirari bigendo abanyabujumbura bigendo amabikarangira afukamye bihanye kuri risingi oye naye reka mankubaze impamvu navuze bira bijanye na Bibiliya birantangaza ko byari comedy cyane bwari ubutumwa nyene oya nubutumwa kuko nawe wararose message yawe birakuraba nabo baye kubona ko ushobora kubwira abakristo duza Bibiliya zayo mbona bose ntazo badugije n'abantu nimwe mwaje ku rubanza rwo gutwikurura ati wapi utuzifite muri telefone telefone ifise mode pass muri mufitaniye amabanga ya business na Yakobo na Petero ibintu rero umva biratangaje ni vyiza ko dukunda ijambo ry'Imana kandi tukarisoma ko niryo riturinda ridukingira ndi umuntu akunda gusenga ariko si sengera hasi gusa sengera no hejuru oya nkunda kuraba iyo ngiye mgiye gupanga n'inzu mbanza kuraba ko kwifiseta trafikomeye kuko burya ari Imana usengera hasi ikavuga ati rinda turabe ko yashizemo agatege yagize eforo acha nduga muri plafo kayegera burya rero usengera hejuru n'usengera hasi sico kimwe oya urabona ko kenshi rababeshi nindafasha gusumba ubundi oya nawe birabe mu ijambo ry'Imana bavuga ngo baduze mu cumba cyo hejuru ino kubeka batagiye muco hasi kugira ngo uwo mwana akire uwo ni Eliya bachora batire duge mu cumba cyo hejuru nanjye rero nduga muri plafo ku cumba cyo hejuru ntaco office iyo etage niho bifata mutima allo biti jemeze neza takomeye gato mugabo abasangwa niko babaye barabanza bakereka abashitsi ko rutitaha niko bimeze tipe zone ya Kinama akiva mu Minago hariya mu Rumonge niho yashikiye ntarahava manutse fisi shashi yarambo kwiyacika mutima nizere ko amahoro turashima Imana sana umuntu aruci uvuye ukazi ukamamwe oya ni misi yose yego ramutse bariko baradukurikira ko baramutse ni ukuza turabaramukije abakunzi ibiganiro Classic Vibes isamirizi ni PJ Classic FM ni yanyu twarayibahibe murakoze cyane gose turatahije abari mu mpimba turatahije abari mu bitaro bakitswe n'amagara twongera dusaba Imana ngo iborohereze cyane rero natwe turahimbawe mwatwakiye murakoze ubwo abantu hose si ho waciye imbere kushika ngaha
oya kubera iki guhera mu mpimba no mu bari mu bitaro kubera ko n'ibibanza biba bitoroshe abantu baba bifuza kwidegemvya ariko bikanga yego bisaba Okay. kwiyegeranya n'ahantu bisaba kwiyegeranya mutima le comédien nta byinshi nza kugaruka kuri wewe yego bivanye nuko umurundi wese yumvise sawa ako kantu n'agasroga wazanye kandi kafashe uyu mugabo nawe turamuzi mu kwigana amajwi y'abaperezida kandi byarafashe kino gihe ugerageje kuraba uko watanguye naho ugeze n'ikihe kintu ubwira umurundi na cyane cyane umaze kunguka uhere kuri ka kantu ka sawa kino gihe ukaba ugeze ku kandi kantu dushobora kuba uhava mu munsi kavukira hano muri izo za PJ Classic FM cyangwa kashobora kuzoba kavukira ariya kuri Miki neza neza en face ya Lycée du Lac turashaka umurundi ariko arumviza PJ Classic FM kano kanya neza neza umubwire ikintu umutima amaze kuva kuri sawa gushika ku kindi kintu tutaramenya ikintu ca mbere na mbere novuga nuko ivyo twibaza ko bidashoboka mu buzima babishoboka akarorero turabira ko vyashobokeye kandi iyo umuntu akoze cyane haragera igihe abamupinga bakaba ingendanyi ziwe intango yanje ntivyari vyoroshe ariko kandi vyategerezwa kuncanga kugira ngo mbeho ubuzima bucanga abantu hajya byari bimeze gute vyari bihe bitoroshe kubera ko wabigiyemo uvuga ati ndabigiyemo nk'akazi canke byavukiye mu gufyina igihe utangura ahubwo jewe nkitangura komedi byari ibintu bigoye cyane kubera ko abantu muri quartier ntibabitahuye abagenzi ntibabitahuye famille ntiyabitahuye ariko mu nyuma ndakora mu bisanzwe iyo nza kugira ubwoba bw'abantu bari bahari ico gihe sinari kwitwa mutima burya umwasi wa mbere muri buno buzima urimwo n'ubwoba ijambo muri bibiliya ntutinye muri bibiliya rigaruka icuro nyinshi rero hanini nobwira abantu bakiriko baratangura bagerageza birondeza bagira inguvu aharishaka harashika ndi mu bihe ntibaza ego jewe mu myaka ya mu w'12 no mu 13 nakora mu kabare mu serivere hajya nahembwa 200 ku kwezi hari ha 18000 ku ishuri ko ariko ni gisata banki ya assurance chance abako ndi hayo mahera ndi mu bantu bava mu kanyosha bakaja mu kinindo gusaba umuceri kudodora impango ati murafisi yarara tuje kubamenera muze kuduha umuceri baba tipe bama bazinduka ku mpangu badodora amahugura porto ugasanga yicara imbere ati nshaka umuceri narayinzara hajya nawe warahaciye nuko atapare foto bari bafise bari kwereka amasanamu je narahaciye kandi narifise groupe y'abantu batanu je nari umuchef wari kizigenza nari umuchef wabadoriye umuceri o baradodora bakaca bamena yarara ishashe yarambira imwe umuceri nije naca ndayifata ko waduze neza ma ukebuke rero waduze uri igihugu cyako kwinjirira uzokiri kwinjira kinyakimya nivyo dizo wowe urumva iyo mu bisanzwe iyo uduze utari utigitishwa kabutigitisha urumva haratigitisha yari chef yarandika wawe ushesha umutafu akavuga ati okay ndagushiye ko vi turahurira mu isite babahagarikiye kuko yari chef nk'ubu arashobora no guhindura kariyere kandi hari amategeko y'umuceri baduhaye ni jewe navuga ati we peti uru ruhande harimo inyama nukoramwo peti gaha aha ni kwa mutima peti gaha ibi vyeguriye umuceri hakagera igihe umuceri baduhaye wasanga umaze nko muri frigo amezi 3 kugira ngo tuwurye twakuramo amagufa kugira ngo tuwurye byasaba nk'iminota 45 mukarindira ko amazi atemba bakuramwo makirda basubira bakuramwo amapapier mushwara bana hajya ababose baje kurya baca batamwe wasanga ari nk'umuceri ungana buke ningi uriye wacu turamanga ati nk'indwi 3 ariko kakanu umutima gaca kagaruka ukuntu kenshi ukunda gukina uri kurafungura akuranya amapeti yari raterapaje yari amapeti yari raterapaje kuko urumva urinze gutora umuceri ahantu kawugirira sarcrage kunobora biba bigoye uza kushikira wahabye
ivyo bihu bivamwo gute bigenda gute kugira ngo byumvikane ko na wa mwana kidodora kuri portail yumve ko aho ugeze uzohagera wo kino gihe mutima ntakigenda n'amaguru ava mu kanyosha aza mu kinindo kino gihe hari vikire vyaramenyekana utavuga ashitse kuri PJ Classic FM wabonye aje n'inkorofani plaque y'imodoka urayizi tuje mu ndome oya mbabaye aruza A B C ari kuri L ari kuri L L we numva ko akazi niwe wa nyuma kino gihe hano mu Burundi eh afite igarade ya nyuma yeah. igarade ya plaque ya mutima plaque yiwe urumva nta yindi iraza uravyumva urumva icyo kintu gituma ashima ukuntu umutima ashima that iyo wibutse iyo wavuye bigutera intege kumenya yuko utegezwa kuvundera ego n'abandi bakiri hariya bashobore kukwigirako ikintu gikomeye nuko Claude Saga ndabona afise ikibazo ngira kiyongera ko yaragejeje amenu beze bandanye bigenda ya ni kibazo nerekeza kuri mutima yavuze urugendo yagize ariko nashaka kuvuga mutima yaraciye mw'ubwo buzima nivyo ariko yagiye araboneka mu bibanza vy'iteka ari karateramisha ba nyene icubahiro era ku mukuru w'igihugu muri rusange mutima ngarutse gati imbere yo kuja kwico ni yeshusho yakweretse ko akazi kawe ka comedy gashobora kugushitsa kwini ntambwe wiyumvise gutubonye uriko urateramisha nk'umwubahwa nk'umukuru w'igihugu urakoze cyane hama ikintu niyumvisemwo canke nabonye ko nta Imana itogeza umuntu kandi vyamaye kwizigira Imana tarayi wanje ntabifyitiriza birimwo uko rero nduga ingazi niko nawe urubuntu bw'Imana bikantera ko yizigira bisanzwe nyuma y'ubuzima dufise ubundi bugingo nico gituma ubuzima tugenda turabamwo kwinosi n'imbuto tugenda turabiba niwabiba urukundo muzohura n'urukundo imbere rero jewe iyo mpagaze nk'imbere y'umukuru w'igihugu ndiko ndamuryohera ndiko ndamusosera ko jewe nibaza ko ndi mbombo yiwe kubera ko hari arankenera ati mutima azoshike hano anezereze umunsi wa mbere ugaragara imbere ya yesa nico narimeye kuri wewe waraye gute mu bisanzwe abantu bose n'abavyeyi tugiye gukora ama exeta amakongo national badukora mu gahanga batubwira tuzoba umutwe tuzoba umurizo ariko igihe cyose umwana w'umuntu akurana imigabo n'imigambi ariko agashika Imana yavuze twese dukora kwiba president nico Imana yavuganye na wewe nico yakugize rero guhagarara imbere y'umupresident bakiguhamagara gusa urumva yuko hari igihindutse muri wewe sikuvuga yuko tuba twapanze ibintu byo special ariko Imana niyo yonyene ivuga ati nawe uyu munsi nubeho ukukuntu iki ni kirenge wahonyoje mu child defense yabikoze inshuro nyinshi imbere ya nyene cyubahira umukuru w'igihugu na cyane twabuze tutanka Petero Nkurunziza yara twenza kabisa ukabona ko mutipa ashobora kuba yaragira amatiza adasanzwe hagati yanyu mwese muri babiri mumaze guca imbere y'abakuru b'ibihugu kubw'akazi kanyu na cyane ho gutwenza mwijoro bucuja imbere y'umukuru w'igihugu urara mu matiza ameze gute mere kuri de banza wegeze iyi mikoro inyuma ngo niri ansatira hava mbinuka okay bo uratinya gukora kuri mikro oya biragoye kirazira kwikorakoza okay kora ari ababigenewe okay bo nongere subiremo intere mu kirenge nk'icyamutima reka aravuga buri gihe cyose hari ibintu dukwiye kubanza kumenya ati ibihe Imana igutegurira hariho ibihe byawe sivyo hakabaho n'ibihe by'ubundi ariko ikintu kimwe je nakomejwe ubwa mbere n'ijambo ry'Imana nuyandarigaruka ko cyane imigani kigabana 17:6 niho hanguye ubwoba gushitwe kuri ndabugati kwenga umaze gufata ko minga ubutumwa bwawe ndabwemera man gusa no gutwara narisingi kuko kara nakarorero mwigisha mwiza tankarorero urumva sasa avuga yuko ingabirano yawe izogushikana imbere y'abahamba ariko rero umusomyi hariho ubwenge asigarana uzoshika yuboshwe canke utaboshe
cyangwa uzova yuboshe cyangwa utaboshe icyo rero nico nasigarana mu bwenge imbere yaho ingabirano yawe izo gushikana imbere y'abahambaye ariko umusomyi asigarana ubwenge uvuga ngo uzoshika yuboshwe cyane uzovayo utaboshe ushobora gushika yuboshwe cyangwa ukagira utaboshe ukava yuboshe muri ibyo byose wavuye umeze gute nagiye ntaboshe hanyuma utaboshe kandi mbayo ntaboshe ahubwo uvayo ugabanye ngabanye kandi mutima nawe ibyo byose ni iki cyagukoze ibisanzwe jewe icankoze ko niko wagiye utaboshe nawe yego uvayo utaboshe yego kandi natahukanye ijambo nibuka ko umunsi wa mbere ugira kabiri kuri stade intwari nibuka ko ari wo munsi baturekuriye yuko dusubira gukora ama concert kandi murazi neza ko abantu no waserutse amadeni yari menshi ku mabotike cyane cyane kuri mutima rero naye ntabwo nawe bwari hayi rero Imana iraca inzira numva ko twahakuye ijambo yego yes Claude ico vyanyigishije nuko barakina mu zindi ndimi kandi vyaranyigishije navuyeyo nize gukunda abandi Kampala harashobora kuba concert 10 mwijoro rimwe y'abakomedie 10 nyene n'abanyakirori kandi bose bakadandaza igifosa karonka abantu baritahuye mutima karonka abantu yego rero ni ibintu bimeze neza cyane gose byari ibintu bimeze neza narasinye kandi yari yambere urinde yari ryambere ariko ntiryabaye irya nyuma twizigira ko garutse wajuri icuza ndavyibu kugira nsubire muri za bajaji ndashobora kurira ndashobora kuzoyurira kandi ntagiye gukora bijya ngiye kurangura ngiye gukora ibindi Dubai kubera ko ingabire fise kudaha umugisha na si y'ubukomediye gusa ndashobora kudandaza hari n'ibindi bintu maze kwisangamo ndashobora kuvuga ubutumwa ariko tukira nyine ukintu kijanye n'ubutumwa hari ukuntu kudakubatiza abantu mu biziba mwamfise n'imikenke mugenda makubita nko mu kanya mwumve ko bimeze neza hari ibintu byinshi ugarukana muri comedy biba biri muri Bible muga abantu bakavuga ati yamara y'umugabo kabisa arakriya kandi ibintu bigafata inzira bijya bintu ubushatse gutanga ubutumwa ubuyubikije muri zirya nzira ubisanzwe escroquerie abantu benshi uyu munsi bariko barescroka abandi ku isi si bishasha ahubwo nta ba escroc turaronka bangana nta ba escroc turaronka ku isi bangana n'abari muri Bibiliya bisigura iki Aburahamu Yakobo amaze kuva kwa se wiwe akaja mu kindi gihugu kwa muyomba wiwe Labani amaze gushikayo kora yarahunze mwene wabo amaze kumutwara umugisha yari Yakobo ashikiye kwa muyomba wiwe Labani rero ijambo ry'Imana rivuga ngo yarafise abakobwa babiri Leya bena Rakeli maze Aburahamu ngo amaze gushika Yakobo amaze gushikayo agira ikiganza ciza muyomba wiwe aramubaza ati none ko ugomba unkorere ubona nzoguhemba iki ku kazi ukora kuko ni wokora atacu uronka hembi baby nkuko namwe mukora bamuhembe Yakobo ikintu cyambere na mbere yasavye yavuze ati hariho umukobwa wawe ari we muvyaranje yitwa Rakeli mwiza wakaranga birivuga ngo yari umukobwa mwiza wakazuru kareka kandi ngo arabitse muyomba wiwe acambye ati usavye ico ego ati mukorera imyaka indwi yitumikire aca mukorera imyaka indwi ikintu cyambabaje si iyo myaka kuko Bibiliya munsi uheza havuga ngo maze iyo myaka yose icicika nk'iminsi kubera urukundo yamukunda rero ngo hamaze kugira ariko bamushikiriza umugeni baratereka inzagwa barasukamo zabesho barasukamo imisipura barasukamo zose z'ubwoko bwose ngo maze mwijoro rero akantu nkeneye ko abantu bagakurikirana cyane ngo maze ngo mukajoro baca bamushira umwigeme ntawe uzi ko ari yahongotse iginyo uranyumva Yakobo bamaze kumuha umukobwa ikintu cambabaje ni kimwe
bamushiriye Leya yakoreye imyaka 7 Rakeli muyomba Babaramukabiri. wiwe abaramwescrotse ikintu cyambabaje kuri Yakobo ntiyaravye mu maso yari kumuharaba gute kandi atarejidezo yari ihari yagiye kumenya Yakobo yagiye kumenya ko bamuhaye Leya kuko birivuga ngo Leya yari umukobwa mubi atarabitse w'imiratsi umve yabimenye yuko yararanye Leya mu gicugu bisigura iki yagiye kumenya ko bamuhaye utariwo imbeho iheze abonye imbeho iheze imbeho ari ukwiheze urumva Claude niho Saga yako kandi ngene ko wamenye tugahagarara ko PJ Classic FM ibaho ico kintu imbeho iheze wabonye nyene ko iheze. tugihagararako nguvuga ngo nimba bamumuzaniye saa 5 bari babana mu rupango tayo ziwe yarazizi umutwe wiwe yarazi tunurukiramende canke ni trapeze mugabo ntiyashize umutima kukuraba ko afise iminori we yashize umutima muri Afrika yego acamenya yuko ari Rakeli mu gatondo yamaze amen Haleluya Haleluya. amina yamaze gukora kuri unité centrale mu gatondo abona umukobwa araba saa 8 mu gatondo akebutse nakoze uku kukihajyaga mutima muri Afrika y'Epfo yataramiye muri Afrika yego muri Diriba saa 11 saa 11 ziragera sizeri ziragera ico gihe bashobora kuba bavyutse saa 5 acahamagara muyomba wiwe Labani aramubwira ati wangiziki kugira ngo unyescroke muri urugo ndaje muri Johannesburg nagusabye Rakeli none umpaye Leya w'iminori uzi n'ukuntu buragizi bubabaza uzi n'ukuntu kuragira impene bibabaza izi gutoroka kuzigarura bikagora muyomba wiwe aramubwira ati umviriza mu migenzo yacu nihagenda mutoya mukurakira ngaho Amina. mugabo niyigeze bayimubwira bagipatana Haleluya kubera yari yarakunze ujya muntu Rakeli ntiwambaye ikintu cy'amasezerano bisigura iki kontra bisigura iki Unabwirana abahungu mutasi. canke abagabo Eh. ntibavanga abakobwa baba bashaka kumva ubutandukane hagati y'ubuvyibushe na munini muremure w'inzobu abo wirabura nabigeme abagabo canke abahungu abagabo baja bumviriza ati uyafise goronde taye na gorose baba bagomba kuvyumviriza Vyumviriza. ati mbega uyu gushika muri Afrika y'Epfo bitwaye iki bisaba iki umviriza ndababwira ikintu kimwe itike nimwe ariko hano Afrika y'Epfo ni Johannesburg cyangwa mu bisanzwe Oya, ngaha mu bamuhaye Burundi muri Diriba aha mu Burundi dufise imico ibiri Eh. hari abantu bakijijwe n'abandi bantu badakijijwe rero abakizwa ugiye kubiraba neza kuva mu ntango cyane uvyiweje uburyo babayeho nibo bantu ba mbere bavyara abana benshi mu kirundi ciza bavuga ngo ni nahekana untegere kino kintu nkubwire igituma rero abantu bavyara abana benshi bavuye ku kazi wewe uvuye ku kazi mutima avuye ku kazi ashikira kuri Mickey Lounge Bar akanywa Heineken ya mbere Mickey Lounge Bar yes akanywa Heineken ya mbere akanywa ni ya kabiri iri defose akabara mu telefone ti wateramiye ati ndaha agaca korokanya ubutura itagira umuzana agaca murasa Heineken zibiri saa 3 zirinjiye saa 4 zirinjiye saa 5 zirinjiye mutima nafise imodoka araza kudepoza iri defose aramudepoza ati aho dutahira nta ngorane ni kuvuga ngo ashika muhira nka saa 7 y'ijoro yasanza bisigura ikirere ujya mwanya wena bayibereye mu gacupa rero abakizwa bobo umwanya wo guteramira mu kabari ntawo bafise ashika 6 top agacabwira umugore tuwatesa gaceri toya n'ingari ya dudu na nyama ya manzi urindira akakantu agacambwira ati arura tujye ntibaburi voka hejuru nijage y'ubuyi rero bahejeje bateramira muri Afrika y'Epfo umwanya wo kuduza primus we naduza ukuguru alo sawa iyi ni Samirizi pitch bedakora ikiganiro gute Claude fata ijambo Saga fata ijambo
nuko bisanzwe bimeze. Iyi ni PJ Classic FM 97.3. Ikiganiro ni Classic Vibes, turi mu bintu vya classe, niko bimeze. Yes, sir. Tuje kuri Miki Launch Ball neza na neza igenekerezo ya 28 ukwezi k'umunani umwaka wa 2022. Bwana Mutima Le Comédien, Bwana Iri Defense Le Comédien biri mu byabazanye nga muri studio. Mwumvise ko Deja Show yatanguye. Iyi ni imponjorera. Twatanze avance. Iyi ni avance. Atari yo muri Afrika y'Epfo, Oh, yeah. ariko niyo muri Miki Launch Ball. Mutima Le Comédien bipanze gute? jewe nta kintu Agomba kuvuga space. oya igifaransa mu bisanzwe Yabonye igifaransa super we ari inyuma. igifaransa utakimenyeye hariho indome uzivuze wihuta acaba accident yamenyo n'ururimi rero nagomye kuvuga azoba ari ibintu biri special dani Okay. Yani what? Ati rero muri make bipanze gute? bimeze neza ku rugezo rushimishije deuxième édition twengana mutima Naragize show ngo deuxième édition. edition bizoba bimeze neza cyane gose tuza turi kumwe na bastar Okay. bakomeye cyane nga mu Burundi Ushobora kudukira kutubwira nka batanu bazotuma abana bariya Yes, rendez-vous bafise le 28 août 2022 Yeah. bayirata. Imbere yuko ishuri ico kibazo nagire ndamubaze na cyane ko avuze ko azoba ari kumwe n'abastari batandukanye. Kuba ariko baratwumviriza urashobora guca ku mayange kukitwenga na Mutima. Hamuga cha winjira kwa bastari. igituma ari twengana mutima show mu Burundi turafise kigingi sama Yes, sir. turafise pamoja festival nanje naciye niyumvira gucrea maze kwimvira gucrea nagoma ndabwiza ukuri kira muri afise kuruwara yiwe mu buzima uno munsi urashobora kubaho ugafata umwanya munini kugira ngo uzime imbabura ya iyi radio kugira ngo yiwa wibandanye ariko iyo nimbuto iri kurabiba ngomba kuvuga iki sinzotinya kuvuga umuntu yafashe kuboko vyanse maze kwiyumvira ico kintu je bwa mbere na mbere sinaciyumviye ndiko ndayagana Kimana Sten manager wa Bantu Boy Mufasoni wa Big wa Fish. Big Farias yarambwiye ati none kwizina ryawe ririko yabarangiranwa mu Burundi kwiri kutokrea nawe ikintu kizohora kiba rimwe mu mwaka ndamubwira ati none cyo kintu bana cyo bagute kuko je mwibi bintu ndumuntu muto nta bintu mfise biruti by'abandi cyo gituma nama hafi yaba ndababazangire gute hari umuntu amaya karakambwe yuko azompemba uburobe n'inyama ngende to yareka nta by'uburobe basaba amahera buke rero Kimanstein aravuga ati tegura ikintu bita twengana mutima show Ni izina ryavuye. niwe yari impaye Kimana Sten hejuru. arambwira ati Ego. andika Hejuru. tegura ikintu bitwa Uriya mugore ni twenga intwari. na mutima show ubu rero intambara ndiko ndagwana si yindi ngomba ko cubakika mu mitima y'abantu Okay. ku buryo nubwo nzoba ntakiriho Edition zibiri mu mwaka umwe. ku buryo no ndaza kugushikako ku buryo nubwo nzoba ntakiriho timu mutima bazogikwirikirana gushika kibabesheho niyo mpamvu ifise hama igituma ari twengana mutima show deuxième édition mu mwaka umwe nuko abantu benshi barayirekramye baravuga ati turakeneye kuyisubiramwo ikibanza cabaye gito gira kinini tuze turyoherwe Okay. rero twengana mutima show maze kuntwara uburyo burenga ku miliyoni 11 Kuva rero kuri Ingo apana kuva hariya Apana kuva Iyi hariya. nshasha. Iyi nshasha. deuxième Yeah. édition imiliyoni zingahe? imaze kuntwara imiliyoni 11 irenga sono ntirajamo ariko ayo mahera yose yavuye mu ingabire nyene Okay. ngomba kuvuga iki turi kumwe na Satbi turi kumwe na Kiriku Estanish Mkombozi na Ingo Live Band abakomeje dufise turafise Iri de Force turafise Kigingi turafise Raoul turafise Gasore turafise Mutima Okay. turafise Nyamate turafise izindi speciale bituronyone tutwumva Okay. rero nizigira ko bizogenda neza Ufashwe n'ihiga Ildefonse. Uravugishijwe. Impemu yera imirakorera muri class. Nuko reka dusangire ikiyago n'abakunzi ba Comedy. Izo nabona ikintu kitwenza mu duhungu turigira ibi 67,310 ndumva tutokwisangiza ikiyago twe twatwenze n'ivyagiye byo sinzi niba kadi nzoga kora gute Mutima bena Iri Defense bwo tuvira ngabaranja ahantu bameze akajenje mbira amabigende neza nukuri ndakugurira jejem jenjembe baraguhira itiro zibiri mu mahera zibiri mu mahera yanje Oya, gwago jenjembre biroroshe wari hafi ya kina. yes hello Aye